ariko reka tuje muri Liverpool naho nyene harabagiye gusohoka n'abagiye kugumaho. Sadio Mane ngari mu bakinyi basohoka muri iyi equipe. Niko yavuze? Oya. Ntabwo ariko yavuze. Sadio Mane yavuze ngo aratangaza kazoza kiwe inyuma ya finale. Agatangaza atagatangaza. Burya imvura ni gake itabanje gukura. Kiretse mfisi umugabo atanguye yubatse gwaye. Umugabo atanguye kuvuga ati nzaguma for sure. Kuvuga bari asire kuhaguma. Ariko hariho uwundi nawe ibyo akora byose umengo baratanguye kumutegura nk'abamubwira bati bujya hasi wanyu buriyumvamwe ahandi hantu. Ya iminota Sadio Mane yicarikwa kuri bench. Kenshi akinjizwa ari homme de situation. Akinjizwa ari uko habavye. Bigoranye ngo aze kugira icafashije. Irerekana yuko umengo ntibamuharura ko. Irerekana yuko bafise icifuzo cyo gukinisha uwundi. Juventus twayivuze ko byisha ariko reka tuje muri Liverpool naho nyene harabagiye gusohoka n'abagiye kugumaho. Abo ni bande? Reka twumve uko aba expert babivuga. Well, I even said about that like 2 months ago or 1 month ago. It's about the team now. It's a really important week for us. I can say I'm just focused with the team. I want to win the Champions League again. I want to see Hendo having the trophy again in his hand and hopefully give it to me after. I'm just focused with the team. Really, I don't want to talk about the contract now because it's like we have a long time. I'm staying next season for sure. That's clear. I'm staying next season, so let's see after that. Ni Salah ati I am staying next year for sure. Yeah. Ati sinashimye kuguma mvuga kuri ntuzenya yanje kuri ka yanje kukuntu ibintu byanje bimeze muri Liverpool kuba nashaka gushira imbere equipe ko turitegura muri runo rukino rwa nyuma rwa finale ariko twagumye mu biganiro kandi nta nkeka mu mwaka uza ndaguma ngaha muri Liverpool. Under 20. Liverpool kugumana Mo Salah ubibona gute wewe? Mo Salah nta kindi ari gukora nta coupe du monde agiye gukina. Nibaze yuko kuri we kiraza kuba ari ikintu ciza cyane. Naza kumva ivyo abarongozi ba Liverpool bamusaba nawe akavyemera akagira ico yemeye Liverpool kuyiha nkuko yari karavyerekana mwino myaka ibiri irangiye ndetse n'iyindi. Navuga ngo biraza kumubera byiza ku ruhande rwo guye kandi nibaze ko n'umufana wa Liverpool biza kumunezera. Sadio Mane ngari mu bakinyi basohoka muri iyi equipe. Niko yavuze? Oya. Ntabwo ariko yavuze. Sadio Mane yavuze ngo aratangaza kazoza kiwe inyuma ya finale. Agatangaza atagatangaza. Burya imvura ni gake itabanje gukura. Kiretse mfisi umugabo atanguye yubatse gwaye. Umugabo atanguye kuvuga ati nzaguma for sure. Kuvuga bari asire kuhaguma. Ariko hariho uwundi nawe ibyo akora byose umengo baratanguye kumutegura nk'abamubwira bati bujya hasi wanyu buriyumvamwe ahandi hantu. Ya iminota Sadio Mane yicarikwa kuri bench. Kenshi akinjizwa ari homme de situation. Akinjizwa ari uko habavye. Bigoranye ngo aze kugira icafashije. Irerekana yuko umengo ntibamuharura ko. Irerekana yuko bafise icifuzo cyo gukinisha uwundi. Binaniranye bakamusubiriza. Kumvirize ibivuga kuri Sadio Mane navyo nyene kumbure cyo tubigaruka. Cyangwa se Sadio Mane uko biri kose tuzongera tumugaruka kana amaze kugira icyo atangaza nkawe kuko urumva utwumvirije muvanire Mo Salah agize icyo atangaza. Ahubwo dusimbire hariya hakujya. Real Madrid ngishobora kubura ubita Chouameni ndetse uyu muvanimwe kabagiye kushobora kuja muri inde muri Paris Saint-Germain kuko ngo Nasser Al-Khelaifi amaze kuvuga